Audrey, nanje nitwa Bella Shaka. Ngoma ndakwaza utwazo dutatu, ndakubwira amajambo mu Kirundi, uyanshirire mu Giswahili. Uri tayari? Ndi tayari. Okay. Ijambo rya mbere, umushikiranganje mu Giswahili. Simjui. Haumjui? Umushikiranganje mu Giswahili. Mbo je ndibaza yuko ari aho ujya tuvuga Chadema. Umushikiranganje ministre. Ijambo rya kabiri, umuserukizi ariwo bita umuambassadeur, no kuvuga umuserukizi mu Giswahili. Umuserukizi mu Giswahili. Afu huyo ananishinda mimi yani simuelewi hata fresh. Haumuelewi? Ndio. Jaribu. Umuserukizi. Kiongozi. Sigani mwanachoa nje. Mwanachoa. No. Msimamizi wa mleta. Chegera cy'umukuru w'igihugu. Labda ni wa kufuatana na kina nani na rais. Yule ambaye wanafuatana na rais eti. Sasa naitwaje? No. Uko nawaza kichwani alafu kaingia maana sikumbuki tu yani. Makao wa rais. Makao wa rais. Wa rais. Mahakama. No. Wa president. Hello, mumeze neza, jewe ndi good. Uno munsi nabateguriye street quiz iryoshye cyane, twakoreye mu Buyenzi, aho nza kubaza amajambo y'ikirundi atatu bayambire mu Giswahili. Murabizi yuko abantu bo mu Buyenzi barazi Giswahili cyane gusumba ayandi makartier y'Ibujumbura, niko bavuga. Ariko reka tubonere kuri kamera. Turi mu Buyenzi kujya kane, hagati y'irya gatanu n'irya gatatu kujya kane niho turi. Behind camera ni Pasipro abikora neza, nabwiye ni Kuda Shapo ubikora neza cyane. Reka dutangure. Bite rero? Sawa. Safi. Sava. Ni sawa. Amazina yawe? Nitwa Audrey Niyomwungere. Richard. Nitwa Selemani. Nitwa Irakoze Nusra. Samuel. Nitwa Pamela. Audrey, nanje nitwa Bella Shaka. Ngoma ndakwaza utwazo dutatu, ndakubwira amajambo mu Kirundi, uyanshirire mu Giswahili. Uri tayari? Ndi tayari. Okay. Ijambo rya mbere, umushikiranganje mu Giswahili. Simjui. Haumjui? Umushikiranganje mu Giswahili. Mbo je ndibaza yuko ari aho ujya tuvuga Chadema. Umushikiranganje ministre. Mkuu. Hapo nimeshindwa. Hapo nimeshindwa. Umeshindwa? Mushikiranganje nyene Kiswahili. Ikibazo cya kabiri, umuserukizi mu Giswahili. Uvuga umuserukizi n'umuambassadeur. Rero mumbwire mu Giswahili. Umuserukizi. No. Simjui.
Alafu huyo ananishinda. Mimi yani simuelewi hata fresh. Haumuelewi? Ndio. Jaribu. Mserukizi. Kiongozi. Semeni mwanachoa inji. Mwanachoa inji. Mwanachoa inji. Msimamizi wa mleta. No. Mserukizi. Urashira shonzi. Ijambo rya gatatu ni icegera c'umukuru w'igihugu, vice president. Vice president. Ngeni kirakata. Cyose biranze. Oranye nakora. Gerageza. Ngeze nabitora namba nakora. Nakimwe nabatara mu ibyo. Icegera c'umukuru w'igihugu. Labda ni wa kufuatana na kina nani na rais. Yule ambaye wanafuatana na rais eti. Sasa naitwaje? Nipo nawaza kichwani alafu kaingia katoka maana sikumbuki tu yani. Makao wa rais. Makao wa rais. Makao wa rais. Mahakama wa presida. Ndananiwe. biranze. Ministre mu Giswahili. Turageze kuri conclusion ya street quiz yacu y'uno munsi. Ibibazo vyabaye ingoma vyari byoroshe ariko vyananiranye n'amajambo twashira mu Giswahili. Rero sinzi impamvu byagoranye ariko Igiswahili kiragoye. Murabizi ko Igiswahili gisanzwe kigoye. Ijambo rya mbere wavuga umushikiranganje mu Giswahili. Umushikiranganje mu Giswahili ni waziri. Ijambo rya kabiri wavuga umuserukizi mu Giswahili canke umwambassadeur mu Gifaransa. Umuserukizi mu Giswahili yitwa balozi. Ijambo rya gatatu yari icegera c'umukuru w'igihugu mu Giswahili canke vice president. Icegera c'umukuru w'igihugu mu Giswahili ni makamu wa rais. Aho turadejeje mwumvise yuko nta numwe yabitoye, bagiye bihenda ntago babitoye. Bella Shaka Roy TV, kudo chapeau kuri behind camera Pasi Pro. Turarangije, tuzosubira ubutaha. Ciao ciao. Mutangwa muri Roy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba. Bintu nyaragase duhurire muri Roy TV.